gukingira ibidukikije canke kubiha agaciro canke kugira ngo duprotege environnement mu ndimi zitari ziwacu. Oh guys, ntibagire kugira subscribe, like na comment. Ni Excella ari imbere ya kamera yawe na Fifi ari nyuma ya kamera, niwo ariko aradufatira bya bintu byoshe cyane. Abatumire niba abandi nyene mumenyereye, turafise Jean Claude, tukaba dufise n'ubundi mushasha Ali Havyarimana Leonce. Amakuru Leonce, reka dore kuri wowe kuko uri mushasha mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane Leonce, karonka ikiganiro cyacu. Amakuru Jean Claude wonazi yuko ariko kiwacu turi kumwe mu biganiro nk'ibi. Amahoro neza. Ego guys, nukuri aba batumire bacu baraza kutwishura muri weekend. Gute twashobora kwiyungunganya hama twongere turonke umwimbo mu gihugu nubwo emenga amatongo yaraze. Karibu muze kubironkamwo inyishu murakoze. Karibu Claude, Claude, nizere yuko aha mu gihugu abantu ari bake bakironka umwimbo. Wewe goba wibaza kari kubera iki ubu aha mu gihugu na atabu turonka umwimbo? Icyo no kubaza gituma umwimbo utaboneka cyane, nibaza yuko abantu twarabaye benshi hama amatongo ntiyigeze yaguka nk'uko abantu biyongereye. Rero hajya ahantu dusanzwe dufise tuharima buri mwaka isuku iguma ari yindi nyene, ntaho dufise tuziganya ngo tworima ku wundi mwaka habe hari yungunganya uburyohe busubire kuza. Ari nacyo gituma rero ubu mwimba atawuboneka, kandi n'ibiti ahanini ntitubyitaho kubitera, ahubwo turanabihora. Ego Claude, uravuze ngo impamvu nuko urusigo harazi hajya aho twarima ubwa mbere twavuga ati reka turime ngaha ikijumbu hama umwaka uza tuzoharima ikigori hariya naho twarime ikijumbu ntibikiriho. Mbere wonse wowe wibaza ko icyo avuze ari cyo kintu kibituma, nimba ari cyo kibituma ni gute twokongeza kugira ngo turonke umwimbo muri ako gato dufise? Uko mugenza ndiko yabivuze nibyo urusi rwaraze kuko abantu kuri benshi mu gihugu, ariko urusi nk'ubwiyongereye nk'uko yabivuze. Ariko naho biri uko ufise natwe ukuntu two kwivuniza na cyane cyane naho hajya hato tuba dufise, turashobora natwe ukuntu two kwiyungunganya tukaraba ukuntu twoshiramo intabire kugira ngo tubana. Hari umuntu aguma ari mugabo nta ntabire hari, nta na kimwe gihari, aguma ari mazo kwimbura iki. Ariko dukoresheje intabire na cyane cyane intabire y'amase canke umwavu, turashobora kuronka ibyo twimbura kandi kajya kantu gato yinyene. Kujya kuko harimyemwo gerageza ukuntu woraba ukuntu ugashyiramo intabire kugira ngo ibintu bigende neza. So kandi ikindi no vuga kuri iyi ntabire y'ikizungu abantu dusanzwe dukoresha, iyi ntabire ntabwo ari nziza, twe turayikoresha, nibyo turayikoresha, ariko n'umunsi dukoresheje igikombe ejo usanga turiko turakoresha ibikombe 2-3 ku mwaka utaha, uzosanga turiko turakoresha ikunda uruhero tuzoja. Iyi ntabire rero y'ikizungu dukoresha nabwo tuyikoresha ubwa mbere turabona ko turonka umwimbo mwinshi, ariko ugiye kuraba uko umwaka utaha niko uruhombo rutera rubaho hajya ahantu n'aho ari hato ukoresha ijya mborera. Iza rero ndabona iyi mborera dukoresha ikizungu twe turayikoresha nibyo, ariko ugiye kuraba amahanga bava mu mahanga icyo batubwira yuko ijya ntabire y'ikizungu ubu atayibabona, bakoresha uwo mwavu, bakoresha aya mase y'inka kubera ko twe tubikoresha. Ego Leonce, urabishuye neza na neza yuko ijya mboreya y'ikizungu ariyo ituma neza na neza twebwe dutakaza umwimbo kuko ngo isiga itatiye urusi. Reka twumvirize nawe Jean Claude aratubwira iki ni gute yohanura abantu barimye kugira ngo umwimbo ongere utere uja imbere. Jean Claude, wowe bahanura gute ku bantu bakoresha zigambore y'ikizungu canke baticaye batiyumvira ni gute boshobora gute